ni ikintu gikomeye cyane kuko diaspora y'u Burundi yatuzaniye ikintu gikomeye cyane mu kuorganiza iyo nkingi y'imbona kazoza. Ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi n'impano byanje ni ingabire ku Burundi. Ni ukuvuga Uburundi turafise impano nyinshi dutegerezwa kwerekana haba ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Rero niteka cyane kuba ndi hano, mwakoze cyane. Rero iyi nkingi y'imbona kazoza ni ihiganwa rikomeye cyane, si ihiganwa bisanzwe, ni igikorwa, ni intumbero, ni ubukangurambaga, ni uburyo bwo gukangura no gutera iteka impano z'urwaruka, tukazihuza n'icerekezo igihugu cyacu cyafashe, imbono y'ibihumbi 2040 na 2060. Rero yabisiguye uko bimeze byose, nizere yuko bazoshobora kubitahura ko ari ikintu gikomeye cyane, si ikintu gisanzwe kuba baravyumviye nuko bobo bamaze kubona yuko ishoboka, bamaze kubona yuko iyo ngoni 2040 2060 bishoboka. Rero urwaruka ni inkingi nyamukuru, impano zacu urwaruka si ibintu byo kwinezereza gusa, zishobora kubaka ubushobozi, kwigisha abandi no gutuma igihugu kigira isura nziza. Rero twafashe ingingo yo guha ijambo urwaruka rufise ico gutanga, abaririmbyi, abashoboye kwandika, abashoboye n'ibindi byinshi. Urwaruka rufise impano nyinshi cyane. Rero umuco, turafise umuco munini cyane hano mu Burundi, ni itunga, ni inkomezi. Tuvuga yuko igihugu kitabaho gifise umuco, ni igihugu kitaba kiko kirabona neza inzira yacu. Mugabo twebwe u Burundi turafise umuco munini cyane. Kubana nk'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ati kurikize iyo mboni 2040 2060, nuko yabonye yuko ishoboka, nuko yabonye yuko igihugu cacu cy'u Burundi kizoshobora gutera imbere nk'uko avyifuza wewe. Rero nenazanye n'urwaruka rukeya rufise ico gushikiriza nabwo nyene, nabo bakaba bari muri ya video yari yatubwiye. Rero akaba ari abajene bitanze cyane, bavuze ati muri conference tugeza kwa turimo kugira ngo duhimirize abarundi rwaruka, turihimirize ruzoshobore gushika muri ino higanwa. Sinzi ko boshobora kuza bakugira hano. Urwaruka ko rurabona yuko ryambona 2040 2060 ishoboka. Mugabo nuko gushoboka nuko duhindura ingendo twebwe abarundi twese, kandi iyo mboni 2040 2060 iraba twebwe urwarukana cyane. Rero aba nibo twakimwe muri rya video, mwarashoboye kuyibona nuko yabisabye mu ikwiragize hose. Ni ikintu gikomeye cyane kuko diaspora y'u Burundi yatuzaniye ikintu gikomeye cyane mu kuorganiza iyo nkingi y'imbona kazoza. Rero sinzi ko boshikiriza ico bari bashatse kuvuga. Kubera ko twebwe abakobwa dufise ijambo, ubumenyi n'impano, kubera ko twifuza gutanga ikimenyetso cyiza ku bana bo mu nyuma, kubera ko tutakeneye kwanga guteza amashi abandi, twebwe ubwacu turashoboye. Tumenye ko turi inkingi z'iterambere atari abitegereza gusa. Intambwe ya mbere y'urugendo rugana ku Burundi bwiza. Murakoze. Bandanya nacu nimba mufise ibyo. Okay. inkingi y'imbona kazoza, Ubumwe, ubumenyi impano byanje ni ingabire ku Burundi. Wonderful. Merci. Merci beaucoup. Twakomera amashi zawangi sana. Donc umwe naza nawe ingo umwe uzi siorganize nini? Usiorganize neza. Sawa. Donc
tugomba yuko abantu bose bazokwitabira ihiganwa kubera iki slogan ni iki ni kintu tugomba ko abantu bose bazokwitabira ihiganwa hazogera tusanga bayizi nico gituma tugomba ko baravuga bakavyumva icivugo nikibafasha kugira ivyiyumviro nico bahagararako nivyo bagira ku muga slogan nikibafasha rero gushira mu ngiro ivyo barimo kandi bishimye banezerewe bumva yuko kwitabira ihiganwa ryabo atawanyuma arimo kuko ari yavuga ati yonza hava mbo wanyuma oya nta numwe abo wanyuma nico gituma iyo tuvuze ati ndi inkingi y'imbona kazoza ubumwe ubumenyi impano vyanje ningabire ku Burundi wamaze guparticipanisha wamaze kuba umuntu ukomeye cyane no kuvuga rero bereke ingene bazogira bashobora ku abariko baritegura ihiganwa bo bikora reka mbanze nabafashe nabasubiramo gato iyi slogan buke kugira ngo mwumve ijambo kurindi icyo iyi slogan ishaka kuvuga ndi inkingi y'imbona kazoza ubumwe ubumenyi n'impano byanje ningabire ku Burundi no kuvuga Uburundi turafise impano nyinshi dutegerezwa kwerekana haba ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu iyi slogan ishaka kuvuga yuko izo mpano dukwiye kuzerekana no seulement abana ngaha mu Burundi gusa ariko no mu bindi bihugu biciye muri iri higanwa ya diaspora y'u Burundi rero muhamagariye abandi bantu benshi baze muri competition baze kugira ngo bashobore kugaragaza impano zabo abantu bose bifuza kuboneka bifuza kugaragaza impano zabo nibatinye ariko ingabire zabo bumve yuko impano ubumwe n'ubumenyi byabo ari ingabire ku Burundi ku gihugu cyacu dukunda cyane cy'u Burundi murakoze Merci. ndakengurukiye cyane abashoboye gufasha gushika ngaha anya barashoboye gufasha kugira ngo igikorwa gishikaho kigeze uyu munsi rero ugwaruka baba mu makungu dusaba yuko boshigikira ihiganwa kuko ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo duhuje hamwe amajwi ivyiyumviro n'ubushobozi twubaka Uburundi rero umurundi wese avuga yuko afise ijambo ryo gutera mu iterambere ry'igihugu cyacu avuga yuko afise responsabilité kugira ngo igihugu gitere imbere naterere muri iyi competition kuko ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo urwaruka ruzoshobore kubona neza yuko ijya ngo 2040 2060 ikunda aba badukuriye nibatwereke yuko ishoboka nibaduhimirize batwereke yuko ishoboka baduterere icyo dusaba ni soutien n'umuhora wo kwizerana gusa nta kindi rero nkabandangije mvuga ati inkingi y'imbona kazoza si iy'abandi ni iyacu ejo si iby'ivyifuzo ejo ni ibyo dukora uyu munsi mwakoze kandi kantu ngo dufasha kubwira abantu nuko turashimira abantu bamwe batambuye kudufata mu mugongo hariho amabanki yatanguye kuvuga ati tugiye gukorana dufashanye imana ibahezagire cyane nicyo gituma uno munsi kugira ngo tumenyekanishe ariko d'ici dans une semaine 2 semaines maximum tuzosubira tubahamagare tubahe update état d'avancement nicyo gituma uno munsi nta nibazo byinshi byari bikenewe nishyize kubaha iyo message mugabo mu ndwi imwe zibiri tuzosubira duhurire ngaha kandi tubabwira rero aho ibintu bigeze n'ingene biri kubira